Ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi mubana natwe amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane mwe Rudende ya Isange TV ingonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byagikorwa amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mwiperereza ngateka kazi na muntu mu ndero ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ngaha mu kibano ndabakengurukiye mwese mudukurikira mu gihugu cacu c'u Burundi abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabaha ikaze makuru yacu tugira tubashikirize kuri iyi saha amakuru imbonesha kuri yanyu mukunda cyane mwe Rudende ya Isange TV iba yabashikiyeyo gaca yabashikiriza yose ku buryo bw'idonido n'amakuru utosanga ku zindi mbonesha kure n'amakuru aba agezwe ko n'amakuru aba yihuta cyane amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira turaza kunyarukira ngaha mu Burundi na cyane turabire hamwe mu biriko biravugwa muri politiki aho mu mugambwe CNL icuka kibi casubiye kwaduka ivyo byose turaza kubigaruka ko turabira hamwe ibijanye n'ikete ryanditswe byose ese iryo kete riraza kuba ririko riravuga ibiki turaza kandi kurabira hamwe icuka kibi kiriko kiravugwa mu mugambwe CNDD FDD aho ndetse kuri ubu Honorable Gatorwasa yahoze aramutswe umugambwe CNL yamaze kwandika ikete yaryandikiye igihangange Murantunga yanditse ikete aca yandikira igihangange gikomeye cyane ku isi ariwe Vladimir Putin akaba ari yamwandikiye ikete amusaba ko ngo iyo mufasha kubijanye n'amatora yibwe ngaha mu Burundi akaba ari amatora yabaye ku igenekerezo rya 5 ruheshi umwaka yari amatora rero bivuga ko yabayemwo ubusuma bukomeye cyane aho mugambwe CNL udonda gatoki mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD kuba waragize uruhara mu kwiba amajwi mu vyakozwe na zimwe mu mbonera kure akaba ari urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD turaza kurabira hamwe ibijanye n'iyo kete Honorable Gatorwasa yandikiye umukuru w'igihugu c'u Burusiya ariwe Vladimir Putin turaza kurabira hamwe ese iyo kete isigura ibijanye n'ibiki naho rero mu bunyamabanga bw'umugambwe CNL bwasohoye kandi itangazo ryiyamiriza ikinamico y'akagwi k'abantu 10 biyonkoye ku mugambwe CNL muri iryo tangazo kandi ngo ryatewe ku mukono n'umushingamateka Simoni Bizimungu asanzwe ari nawe munyamabanga mukuru w'umugambwe CNL avuga ngo ako hoba hari ingingo zimwe zagiye ngo zirarengwa n'ibikorwa byako kagwi agasaba rero umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano kudashigikira ibyo bikorwa byako kagwi kuko nawe nyene yemeza ko umukuru w'umugambwe CNL ariwe umushingamateka Honorable Gatorwasa akamusaba ngo kubahiza uburongozi bw'imigambwe n'ingingo ziba zafashwe na bamwe mu mugambwe aramenyesha ko ako kagwi kandi ngo kavuga ko kakuye umukuru w'umugambwe n'umunyamabanga wiwe ko ata burenganzira ngo bafifitiye kuko ngo bonyene ubwabo ngo bakuwe mu rwego rukuru rw'umugambwe arahereza yibutsa kandi ko inyankamugayo zose ko ngo umukuru w'umugambwe CNL ari inyakubahwa umushingamateka Honorable Gatorwasa gusa umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNL ari nawe akaba nyene umushingamateka Simoni Bizimungu akaba rero yiyamirije aka kagwi naho mu Burundi ho hariko haravugwa iyangirika ry'ikiyaga ca Tanganyika mu gihe abanyagihugu bavuga ko ikiyaga ca Tanganyika atari ikiyaga gusa ahubwo ngo ari n'ubuzima bubangamiwe nuko atagikorwa kuwa 10 ruheshi umwaka wa 2025 ikiyaga Tanganyika kimwe mu biyaga binini cyane bifise amazi meza ku isi kiriko kirungukira mu bucuti hagati y'ibihugu
Uburundi, Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo ndetse na Tanzania, tutibagiye na Zambia, biciye ku rwego rwiswe ubuyobozi bw'ikiyaga Tanganyika ART. Ariko rero ku ruhande rw'u Burundi gutitaho ibijanye no gukingira ibinyabuzima, ubucukura amabuye ndetse n'imisenyi ngo bidakurikije amategeko hamwe n'ihungabanywa ry'ibidukikije biteye amakenga nk'uko bivugwa na Basket Fund. Ico kigo cashinzwe mu mwaka wa 2008 gishira mu ngiro ibiri mu mugambi wo gutunganya ikiyaga Tanganyika. Ico kigo gifise icicaro mu gisagara ca Bujumbura, kikaba kirimwo imigambi yo mu bihugu bine bihana imbibe, ubushakashatsi, imigambi y'igihe kirekire, amategeko ahurijwe hamwe no kurondera abafasha mu bijanye n'uburyo. Uwo mugambi w'imyaka 5 watoranguye kuwa 28 Ruhuhuma 2025 ukaba ugamije gukomeza gukingira ibinyabuzima by'iki kiyaga ca Tanganyika, gucungera neza uburovyi ndetse no gusubiza mu buzima bwiza ibice byamaze kononekara ku nkengera zaco. Ibinyabuzima bidasanzwe ariko bidakomeye cane. Ico kiyaga kirimwo ubwoko bw'amafi burenga 250, harimwo ayasanzwe aboneka gusa muri Tanganyika nk'umukeke, lance staperis, indagara, ibifungurwa nyamukuru ku banyagihugu bo muri ako karere. Ariko kandi Basket Fund, ishirahamwe riharanira gukingira ibinyabuzima, riratabaza ukonona ikiyaga ngo bibangamira gusa ibinyabuzima bikibamwo, ariko kandi ababivomamwo amazi aba anyobwa n'abantu amamiliyoni bakaba ku nkengera zaco. Umwe mu bahinga mu byo gukingira ibinyabuzima abisigura muri aya majambo: uguhungabanya ikiyaga biriyongera, impemu nziza zikagabanuka, ivyo bikica ubuzima bwo mu kiyaga. Ibibangamiye ikiyaga ca Tanganyika mu byo mu gihugu: ihumanywa, ukwimba amabuye nk'ukuba sindabibazwa. Ku rwego rw'igihugu kandi ibintu birababaje cane: ukwimba amabuye n'urucekeri mu kajagari, harimbwa umusenyi n'amabuye ataruhusha canke ukubikurikirana, cane cane mu turere twa Rumonge ndetse na Nyanza-Lac. Ihumanywa ry'ikiyaga n'ukukirekurirwamwo imyanda bikabangamira amafi aba muri co. Amategeko n'igenzurwa nta bihari, nta ngingo zifatwa mu butegetsi kugira birengere ibidukikije, bigatuma ibintu vyongera kuba bibi. Basket Fund iragiriza ubutegetsi kwigira sindabibazwa imbere y'iyo bikorwa binyuranye n'amategeko, ivyongereza umuvuduko w'urupfu rw'ibinyabuzima. Ingaruka ku banyagihugu ni izi zikurikira: iya mbere, guhona k'ubwoko bw'amafi no gucika intege ku burovyi bakoresha ubuhinga bwa kera. Ica kabiri, ihumana ry'amazi rituma atamazi meza yo kunywa asubira kuboneka neza. Ica gatatu, guhungabana kw'iterambere, uburovyi burasubira inyuma, ubutunzi bufatiye ku bwiyunguruza biciye mu kiyaga ntibukorerwako. Ico Basket Fund isaba mu ntumbero yo guhindura ibintu, iryo shirahamwe rirasaba ibi bikurikira: gushira mu ngiro amategeko yashinzwe na ART hamwe ndetse no guhana abatavyubahiriza.
kwinjiza abanyagihugu mu bikorwa byo gukingira ibidukikije mu buryo burama, kongereza kandi abakozi n'uburyo ku urwego rw'igihugu mu ntumbero yo gukingira inkengera z'Uburundi. Ugufashanya hagati y'ibihugu bihujwe na Tanganyika nivyo gushima, ariko bizogira umusaruro mu gihe hazoba hakozwe ibikorwa bigaragara mu karere. Kubwa Basket Fund ingorane ziragaragara, ibinyabuzima, ubutunzi n'amazi meza birabangamiwe cane. Ni ingombwa ko leta y'u Burundi ishiramwo inguvu zayo. Ikiyaga Tanganyika kirakwiye ukwitanga mu gihugu ndetse no mu karere, ni ubuzima bwo gukingirwa. Ngivyo rero ivyabiriko biravugwa ngaha mu makuru y'izi saha, tubaye dusozereye ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.